Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi kuwimana igenekerezo rya 2026 ntwarante umwaka wa 2023 sangwe ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru twabateguriye nayo ashimikiye ahanini ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Gitega haravugwa ubwicanyi bwafashe umurindi udasanzwe aho mu kiringo kidashika ukwezi hamaze kwicwa abantu batandatu. Aho nyene ku mugwa mukuru wa politike haravugwa ikibazo cyo kubura aho gushingura abitavye Imana. Murano makuru turababwira ico abanyagihugu basaba abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega. Murano makuru nyene turababwira ukuntu abanyagihugu bo muri zone Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura bidogera uburongo iyo zone ko abananiza iyo bakeneye impapuro za nkenegwa no kuvuga document administratif mu kinofunofu. Sayo gusa hari n'ayandi twabateguriye mukanya inkuru imwe kwayo sangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa aya makuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Hari kiziga c'umusore catowe atashoboye kumenyekana catowe mwijoro ryo kuri uyu wa gatandatu kwibarabara rikuru inimero 3 Bujumbura Rumonge, ni ku mutumba wa Gakungwe komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura hafi yo kwibuye ryitiriwe Livingstone. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri ako gace hamenyesha ko umuhisi yiciwe yongera amanikwa ku mwamba w'inzu yariko irubakwa. Abakoze ubwo bwicanyi co kimwe n'imvo zabwo ntibirashobora kumenyekana. Kurikira umwe mu banyagihugu bo muri ako gace yaganiriye na RPA. Yabaye nivyo umuntu bamunegeye mu nzu bariko barubaka muri iyo nzu yari umunyezamu w'umutama. Rero uwo mutama agenda agiye gufungura agarutse kubera ko yari umunyezamu acabona abantu biruka, rero aca yibaza ko ari abasuma kubera ko yari atunze ibintu niho gucaza kuraba ibintu vyiwe ko bikwiye. Rero ageze uko yagiye abona ahantu bakira abo bantu umuntu bamumanitse hejuru, rero atarakoma induru aratabaza umutama muri iryo joro nyene baciye amutwara mu mufunga baratwambwira ko amasoro nagiye kuhagera asangana igipolisi cy'ibiti n'abasirikare benshi agenda haca ndengana mugabo bandanya nkurikirana kugira ngo tumenye neza mbere umuntu ninde. Tukivuga ibijanye n'umutekano nk'uko nari mpejeje kubica ku masonga mu ntango zano makuru, ubwicanyi burabandanya gufata umurindi udasanzwe mu ntara ya Gitega. Mwijoro ryakeye hishwe umwarimu wo kuri rimwe mu mashure yisumbuye yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara, yiciwe ku mutumba Nyabututsi. Akaba rero abaye wa kabiri yishwe kuri uwo mutumba mu kiringo c'indwi zidashika zibiri, ni n'uwa gatandatu mu ntara mu kiringo kidakwiye ukwezi. Iyi nkuru twateguriwe na Onesime Dushimagize. Mbaza umutima Jeha yari umwigisha ku ishure ryisumbuye ry'Igitega ryitwa Lycée Sainte Thérèse ryo ku Mushasha, abenshi bazi ku izina rya NF. Yaba ku mutumba Nyabututsi rirare komene n'intara ya Gitega. Inkuru ziva kuri uwo mutumba zivuga ko umuhisi Mbaza umutima Jeha agira ashike ku rugiwe nk'isaha 3 z'ijoro ryakeye yategerewe n'abantu bataramenyekana bamukubita gushika hava amaraso. Ngo ntiyabaye gishika mu rugiwe ahubwo yaguye kw'irembo iwe. Abiwe baramutabarije mu kumujana kwa muganga, ariko ngo vyabaye mfagusa kuko haciye akanya gato yaciye yitaba Imana. Mu gipolisi bavuga ko batanguye amatohoza. Kuri uwo mutumba nyene kakaba kabaye bugira kabiri hecigwa umuntu mu kiringo ca barindwi zibiri. Uheruka kwicwa akaba ari umukenyezi yatewe grenade ari mu gikoni muhiriwe. Ico gihe umukuru w'umutumba Nyabututsi rirare yitwa Ciza François asanzwe ari mu bagwanyi basubijwe mu buzima busanzwe hamwe n'umunyega wuwo yapfuye, bakaba baciye bafatwa barapfungwa kumva z'amatohoza. Bamwe n'abandi babona ko kuba uwo mutumba utagira uwuramutswa vyoba biri mu bituma habandanya kuba ubwicanyi. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Nyabututsi rirare basaba ko umutekano wabo ucungegwa, amatohoza akaba kugira ngo hamenyekane abasheshe amaraso kandi bahanwe. Bavuga ko bigenze uko ubwicanyi butosubira kuvugwa ku mutumba wabo. Ikibazo c'umutekano kikaba giteye umutima uhagaze abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega, kuko mu kiringo c'ukwezi kumwe hamaze kwicwa abantu batatu muri iyo ntara.
uwa mbere n'umugabo ku mutumba Rukoba komine n'intara ya Gitega yishwe n'abantu bari baje kwiba ibitungwa vyiwe. Uwugira kabiri akaba ari umusuma w'umugabo yishwe afashwe yiba kuri uwo mutumba nyene wa Rukoba. Uwugira gatatu ni umukenyezi yiciwe ku mutumba Nyabututsi Rirare aho muri komine Gitega. Nayo uwugira kane n'umuntu w'umugabo yiciwe ahitwa mu Mutoyi muri komine Bugendana. Uwa gatanu n'umugabo yiciwe muri komine Giheta mu gihe uwugira gatandatu ari uwo Mbazumutima Gerard yaragandaguye ku mutumba Nyabututsi Rirare muri komine n'intara ya Gitega. Tugukengurukire Onesime dushimagize tukiraho nyene ku mugwa mukuru wa politike haravugwa n'ikibazo c'amatongo yo gushinguramwo abapfuye. Haramaze no gufatwa ingingo yo kubuza abantu guhamba mw'itongo ryamaze kuzura ryo ku mutumba Songa. Ni mu gihe mw'itongo ry'abapfuye ryo ku Mushasha ubu bahamba abantu mu mva za kera kuko naryo nyene ryamaze kuzura. Abanyagihugu basaba abarongoye intwaro gutegekanya vuba ikibanza gishasha cyo gushinguramwo abitavye Imana. Ido nido na Elvis niyo mwongere. Itongo ry'abapfuye ryo ku mutumba Songa muri komine Gitega riri ku nkengera y'ibarabara rya kaburimbi riva mu gisagara ca Gitega rija mu ntara ya Rutana. Ubu muri iryo tongo hamanitse icapa kibuza gusubira kuhashingura abapfuye kuko ryuzuye kandi bitarekuwe kubandanya gushingura mu mva za kera. Ni mu gihe imbere yuko iyo ngingo ifatwa muri iryo tongo ry'abapfuye hahora hahambwa abitavye Imana babasubiriza mu mva za kera ariko ziba zitubakiwe. Ivyo byo gushingura abitavye Imana mu mva za kera zitubakiwe bikaba bimaze igihe kirenga imyaka 5 bikorwa mu iryo tongo ryo ku Mushasha nk'uko vyemezwa n'abakora igikorwa cyo gushingura abapfuye. Mu myaka y'ibihumbi 2010 mu gisagara ca Gitega harafuswe amatongo 3 y'abapfuye, igitsege, irya Karira ya kabiri n'igibwoga. Imvo zikaba arizo kwagura igisagara mu kubaka amakaritiye mashasha. Kuva ico gihe abantu baciye bahamba babo mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mushasha riri mu kibanza c'abihebeye Imana ba Eklezia Katolika hamwe no mu yandi matongo yo ku mitumba yegereye igisagara nka Rukoba ayisonga ubu hatagihambwamo abantu mu Gutu na Rugari Gitamo. Ariko uretse iryo tongo gisonga ryamaze kuzura n'ayandi y'Irukoba mu Gutu na Rugari Gitamo ababikurikiranira hafi bavuga ko atamya kibiri sigaye atuzuye. Abanyagihugu bagasaba ko abarongoye intwaro botegekanya vuba ikibanza gishasha cyo guhambamwo abitavye Imana imbere yuko ayo matongo ari karakora ubu nayo yuzura. Elvis niyo mwungere. Amakuru mushikirizwa ni radio RPA mushobora kuyaronka muciye ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, Twitter na YouTube vi radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu bingo bw'ivyuma batumirira mate tubandanye. RPA Mu gisata c'intwaro umukuru w'igihugu c'u Burundi haratunga urutoke abadandaza ko bajya imitsi abarimyi. Mu kiganiro aheruka kugiranira no gwaruka Prezida Varisito Ndayishimiye yagirije abadandaza gukamisha aho bataragiye mu gihe umurimyi aba ariko aracumukura ngo bobo baba biraramiye mu mihani wabo maze hagera ko yimbura abo badandaza bakagomba kumutungirako. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi tumukurikire. Umwene gihugu hagikarusi bugenyuzi igitoki ciwe akigurishije ibihumbi 5 bakiguriye ku murimiwe uwakiguze ashitse kwibarabara ashaka kucunguka k'ibihumbi 2 acayigurisha ibihumbi 7 uwukiguze kwibarabara agaca kijana kw'isoko akijanye kw'isoko agasanga umutegerereye kw'irembo ry'isoko agaca kigura ibihumbi 9 agaca kijana mw'isoko umunyabujumbura yazanye fuso kuri iyo soko agaca nawe akigura ibihumbi 11 murumva wakirimye ari ku bihumbi 5 mwebwe muri ko muvugira ku maradiyo muvuga ngo nagabanye ibeyi akigurisha ibihumbi 2 urumva bamaze kukiryako ibihumbi 6 kitarashika no mw'isoko y'Ibujumbura. Abo bari bicaye abo bose yari kwarabira ivyuya arima apompa nabo biyicariye ku karengwe mugabo bamaze kurya ibihumbi 6 ashitse Ibujumbura. Ifuso ishikaja kuri Kotebu murazoja kuraba hariho abantu baba bahagaze barindiriye iyo fuso baca baranguriraho nyene kw'ifuso ibihumbi 15 agaca yinjira mw'isoko uwundi aza kuyanga ico gitoki agaca yigura ibihumbi 17 agaca kiyanga mu mahando uwo mu Kamenge agaca aza kurangura ayo mahando agaca ajana mu Kamenge igitoki gaca kiza ku bihumbi 30 uwakirimwe ibihumbi 5
bitanu abatarimye bariye ibihumbi 25 bicaye wa wundi ariko arahenahena ari ku kazi arondera amahera yo gufungura agaca kigura ibihumbi 30. murumva umuguzi yaragwa vyuka ariko arakora arondera ico beshaho umuryango n'abana ahomvye ibihumbi 25. umurimyi ahomvye ibihumbi 25. bagaca baza kubwira umukuru w'igihugu gabanyireye umukuru w'igihugu nimumbwire umuti mwe ingene umurimyi basi yoronka n'ibihumbi 7 uwugura nawe akunguka bya bihumbi aho ataka vyogenda gute nkorera ico giharuro. Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse akaba yifatira mu gahanga nabo bose basaba ko yokora ivyo ashobora akagabanura ibiciro. We agira ati tubirima batubona. Dusubire tumwumvirize. mugahuza wumva nk'umuntu yitwa Rufiri ngo umukuru w'igihugu ngo manura ibeyi y'ibitoki yicariye he i Bujumbura wamubaza uti wowe ufise umurimo ngani ntagira nama wamubaza uti ufise inkwavu zingahe ntagira nama arindiriye ko jewe ndima nce ndamushira rye ngo manura ibeyi nayumvirize nawe ingene biruhisha hari abantu biyicariye ngaho bari mu vyimviro vya kera ntagazi niyo tugeze ga mugabo yicariye i Bujumbura aracari mu mwaka w'igihumbi n'amajana 990 twe natwe turi mu 2023 nabanze yiruka dushikire kwako imbere yuko atunegura nabanza shikaho dushitse abanza yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakoze abanza byumva uko niyamara kuvyumva yuko atamurundi akwiye kubaho atakoze araheza tunegure wese umuntu akunegura wabize ivyuya uri kurakora kugira abaduci inkokora gusa nta nkokora tuzociga twigisha intwari ibereye turwanya ibiturire twigisha abakozi gukora ntazazi kuko yicariye hajya i Bujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama bakera agacaza rero umukuru w'igihugu giriri narinzi yuko mwene bajya aribo ba mbere baba bari mu bene gihugu babahanura bavuga bati ntihagire uzorya adakoze nje n'ingorane ivyumviro bishaje tubivemwo tumve yuko umwene gihugu wese ateza gukora. Varisito Ndayishimiye aramutswa igihugu c'u Burundi mu gisata c'agateka kazina muntu naho abaganga babiri bo ku bitaro bikuru byo mu ntara ya Rumonge bapfunzwe boba bariko bagwa mu mporero z'ubukene bw'abaganga burangwa mu gisata c'ubuvuzi mu gihugu. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu nararibonye muri ico gisata mu gihe abo baganga bapfunzwe bagirizwa ko hari umwana yitavye Imana atarakogwa kandi yari ku rutonde. Iyo nararibonye ibona ko gutabara umuvyeyi navyo vyari ingirakamaro vyongeye ngo biteye isoni kubona ibitaro nk'ivyo vyoba bifise abaganga babiri gusa. biragoye urabona icyo bita operasiyo y'umuntu burya ni gakigo ikorwa n'umuntu umwe kurabona baba ari benshi burya hariho umuforoma abafasha haba hariho ujejwe ivya anestesi usinziriza utera irya miti itindisha hanyuma haba n'uyo aja kubaga dufate nk'abakora sezariyene si ukuvuga ko atamenya kubaga ari ibindi bintu kuko byose bivana n'ico uyu mwana wundi yoba yararwaye ashobora kuba yarafite ikindi kintu cyo kubaga mugabo kidahuye na kompetanse y'abo baganga. Ni ukuvuga yuko umuganga witwa ko ari umuganga wese azi kubaga icyo ari cyo cyose oya niyo yari kuba n'uwundi muganga burya yagira ati reka manze nsove uyu mugore ari kumwe n'umwana kuko urumva n'abantu babiri ubundi nawe ni umwe kandi asovye abo babiri umugore n'umwana birabanguka biroroshe kandi urumva kenshi abaganga b'ubu bahari bari ku bitaro benshi barazi kugira icyo bita izo operasiyo za sezariyene mugabo izindi si bose babyizi ndaguha akarorero ng'ivyo bita bijya byo kubaga amayerni oya c'est pas tout le monde si uwo ari we wese atavyize vraiment ntabyo yize hariho rero n'ibitaro usanga bahari mugabo badashobora no kubaga badashobora kugira meme n'iyo sezariyene icyo bakora baca batransfera abantu bakaja aho bazi bari kompete mu bisanzwe nk'ibitaro nka birya jewe no kwita vy'akarere kabisa gakomeye kurya ayi hategerezwa kuba hariho abaganga utavuga ngo ni umwe abaganga bashika niburi nka 4 cyangwa ibishobotse na 6 birateye isoni kumva abaganga babiri ibitaro byose bizima ibintu bitumvikana hatiza ko hari abandi baganga nk'abo babaga rero izo zindika ayandi ma urgence amayerni ari komplike byo kumena bari nta kundi kuvuga ngo bari kwifata gutya nzira bahisemo yuko bamanza gufasha urya mukenyezi yari yibungenze
jewe mbona ko ariyo. Mu gisata c'imibano naho imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bashorera ibifungurwa mu isoko ryo muri zone ya Kigina iri muri komine Nyabiraba ni mu ntara ya Bujumbura. Iyo myidogo iterwa nuko imbonerakure zibatoza imfungurwa buri munsi, bagasaba mustanteri kubabwira ko hari itegeko ryasohotse ryo gutanga ivyo bifungurwa iyo bashoye. Ivyo bikaba biriko birakogwa mu gihe ubukene buzura inzara mu banyagihugu. Iyi nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Abo banyagihugu bidoga kubera ibifungurwa bakwa n'imbonerakure zegamiye umugambwe CNDD-FDD iyo bashoye ku isoko nabo muri zone ya Kigina iri muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Kuko isoko ryacu ngaho muri komine ya Nyabiraba ribitubwira ngo byose byatanguye ku igenekerezo rya 8 ku kwezi kwa Ntwarante, aho ngo bagiye babona imbonerakure zishinga amabariyeri ku nzira zose zinjira muri iryo soko, bagaca baka ibifungurwa abashoye bose imbere yuko batangura kudandaza. Uyu munyagihugu aravyiga imbonerakure n'abakenyera y'Uganda muri zone Kigina ya komine Nyabiraba bihaye gutoza ibifungurwa mu isoko ku muntu wese ashoye batoza indya. Imaze indwi nka zibiri babitoza, iyo soko irema kuwa gatatu, iyo soko itanguye kubitoza itariki 8 ariko kuwa gatatu bongera babitoza itariki 15. Uno munyagihugu aratubwira imbonerakure ziza kwisonga mu gutoza ivyo bifungurwa. Abanyagihugu rero basaba urongoye komine ya Nyabiraba gutanga umuco waho izo mfungurwa zijanwa hamwe yoba ariwe yatumye izo mbonerakure. Imbonerakure iza kwisonga n'uwitwa Tutse yahora atoza n'amatike ya komine n'umukenyera y'Uganda yitwa Beatrice. Abantu nibo batozi n'umuntu wese ashoye mu isoko. Izo mfungurwa rero abayashora bose baridoga, nkabona n'inzara ihari gushora ugurisha babanje gukura kuri ibyo bakeneye. Abanyagihugu bari mu myidogo itagira izina, ntibagira uwo babaza, ntibagira abashyira n'ayo bamira, ntibazi izo mfungurwa iyo zijana n'akamaramaza. Ikibabaza abo banyagihugu nuko ivyo bifungurwa babibaka ku nguvu, uwugize ngo aranana nawe akabitanga abanje gukubitwa. Abanyagihugu basaba kandi urongoye iyo komine guhagarika iyo ngendo ngo atakindi gamije atari ukunyura ubukene buzura inzara abanyagihugu basanzwe barimwo. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera urongoye komine ya Nyabiraba Michel Mpitabakana kugira ngo tumubaze ico yoba bivugako, ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Emmanuel Niyungeko tugukengurukire. Duhereze amakuru mu gisata c'imibano nkuko nababwiye mu ntango zano makuru. Abanyagihugu bo muri zone c'ibitoke iri muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura baridogera abarongoye iyo zone ko babananiza iyo bagiye gusaba ivyo barekurirwa n'amategeko. Bavuga ko iyo bagiye gusaba icangombwa icyo cose kuri zone, urongoye zone abasaba kwerekana ko barisha amafaranga yo gutwara imyanda mu gihe amashirahamwe ajejwe gukura iyo myanda atigera aza kuyikuraho niyo bishitse bakayatanga. Ido nido na Eloge Divin Remesha. Eveline ni nahazwe umukuru wa zone ya Cibitoke muri komine ya Ntahangwa niwe yidogerwa n'abanyagihugu arongoye ko bananiza mu kubaronsa impapuro za nkenerwa mu gihe bazirondera. Bavuga ko kugira uwo mutwara atera umukono kuri izo mpapuro abategeka kwerekana ivyemeza ko barisha amafaranga y'amacira hamwe atwara imicafu akorera muri iyo zone. Uyu munyagihugu arabitwiganira. Ndababazwa cyane n'ingene dufite ingorane zo kuronka icyangombwa. Ukeneye nk'icyangombwa ugiye kuri zone barakitwima. Ubaruko nugukeneye kwandikisha umwana kandi ushaka kurondera ibyangombwa nyene bakusha kugusinya kuri z'amatestation n'indagite complete bakakugora ngo nipaka ngurengo amafaranga y'amarara nyene kugira bagusinyire bakaja kugusaba amaresi yawanishe iyarara biratugora kugira dusinyire umva dusaba ayo maresi ati ayo maresi ntayo tuba dufite. Iryo teko ryo kubanza kwerekana udupapuro barihiye ko ayo mahera ngo birabangamira abo banyagihugu bivanye n'uko ayo mashirahamwe adakora neza akazi kayo kugira baronse utwo dupapuro dusabwa. Natwe kuvyereka amafaranga y'amayarara ntituba twazi kuyariha aturisha ariko baje gutora ubucafu tukariha 2,500 kandi ayo mezi tukarisha amayarara bitatuvuyeko ari ingorane z'abajejwe kugira isuku baba bataje kudutwara ibiyarara ngo tushobore kurira ngo dore tututurese. Turasavye yuko mutugeragereza mukaraba dore twazi kuriya ayo mahera ahubwo batugeragereza bari imodoka ziba zaramaze kusaza bazisubiriza izikomeye. Abo banyagihugu bavuga ko bashobora kumara amezi arengane ayo mashirahamwe ataje gutora imicafu mu ngo zabo. Mu ruganda
n'uruganda rwa RPA twagerageje kurondera umukuru wa zone ya Cibitoke Eveline Ninahazwe kugira tumubaze ico yoba avuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Urakenuye Eloge Divin Remesha, ni no kuri iryo jwi ryawe duce duhereza ko amakuru mu Kirundi twabateguriye yo kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 2026 ntwarane umwaka wa 2023. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije gutorokanya aya makuru, ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese twari kumwe ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro, ndabike banuye. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho ubutaha.